iki gitondo nje kubwira ngo ivy'Imana bikwiye kwitonderwa. Ubwire mugenzi wanjye ngo witonde ku bintu vy'Imana, witonde cyane, witonde cyane kandi wimenyereze kuba seriye. Biyenga ndakubwire umuntu ari seriye cyane, ari seriye kuvya avuga kandi atonze cyane mu byo akora, kandi atonze cyane n'ukuntu atondeka ibintu vyiwe, uko atondeka amadokima yo mu biro vyiwe, uko atondeka impuzu ziwe yambara. Abo bantu ntibakunda abantu baje kwisambura. Hari abantu bakunda ko icyo bashize ahantu bagisange hahandi. Hari abantu desordre yabo, wewe ubona ko ari desordre ariko bo bakabona ko ari ordre. Uko yabisanzaje amenye ngo kupongere ndazi ko ndayitora inyuma ya ziriya ngoma. Ugiye ukayikurayo ugiye gukwega ibibazo. Imana dufashe. Abandi bantu nabo batonze neza bari seriye vya vrai, bari seriye. Gira mugenza ngo uzuhura n'umuntu ari seriye. Ari seriye. Atafishina atakuvye karavuga, akubwiye oya ari oya, akubwiye ego ari ego, akubwiye ndaje abaje, abwiye ndagiye, abwiye ndaguhinka arayiguha, abwiye ndaguha imodoka arayiguha, kuko aba yavyemeye. Kandi abo bantu ntibapfa kuvuga, kandi ntibakunda kugendana n'abandi bantu udukorosi baba yanke. Mani dufashe udukorosi bemera batemeye, abo bantu bacha babaruhisha mu mitima. Mani dufashe. Kandi ubwoko bw'abo bantu bariho bari tellement serieux ku bintu vyabo no kuvyo bavuze. Rero wowe ntushobora kuba umugenzi wabo igihe utameze uko bameze. Amen. Imana dufashe. Udashobora kuja ku murongo uko bameze, ntushaka umugenzi wabo. Imana dufashe. Imana dufashe. No mu Mana niko bimeze. Imana iri seriye cyane ku buryo n'akajambo gakorokeye hasi iba yakabonye kera. Ariko twebwe abana b'abantu turafise ukuntu tubifyinatako. Turafise ukuntu tumenyera Imana, turafise ukuntu dufyinata ku Mana, turafise ukuntu dufyinata ku bakozi b'Imana, turafise ukuntu dufuko twivugiye ibintu. Kandi ivyo bintu Imana yabifashe uko nyene. Allo? Imana yagize gute? Yo iba yabifashe uko nyene. Niyo mpamvu gukira kuba guke, iyo ngo akira gukira wowe uvyakirana na reserve. Kuko ni yo yibiri seriye kugira ngo ikikiza ubwo nyene, mugabo wowe ingene uvyakira biba birimo akantu kugukekeranya. Amen. Canke kumbure nukekeranya ku Mana, ariko ukekeranya kuri uwo muntu abivuze. Kandi abantu benshi ntibariko barabishirako umutima. Abantu benshi ntibazi ko ari utuntu duto turiko turabicira imigisha, turiko turabicira imigenderanire n'Imana, turiko turabicira ibintu vyabo bigapfa bikayogera, ukabura icepfo cya ruguru. Kandi wari ukwiye kuba uri umuntu ukomeye gose, wari kubuhezagiwe gose, ariko icyo kintu kikakwicira. Ni ikintu cyo gufyina ku bintu tuvuga imbere y'Imana, ku bintu dusezerana imbere y'Imana. Haleluya. Kubugi cyusezerana Imana ugomba kugifata minenegwe. Nubwo ugifata minenegwe, ariko yo yukibivuga yari yagifashe nka nkama. Amen. Yari yagifashe ho seriye, kuko nayo iri seriye. Rero ntizimenya ko abantu bayibeshe, izimenya ko abantu bayibeshe iyo batakoze vya bindi basezerana nko gufyina, bavugira ngo icaniro nko gufyina, bafata mikro nko gufyina, babifata bakabivuga nko kumengo no kwirenganira. Ivyo bintu ndiko nabwira ko biriko biricira umuntu umwe hano ivyo yari gukora neza. Imana dufashe. Imana dufashe. Matayo 5:33. Matayo 5:33. Mwarubise kandi ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ngo wirahuruze. Ntukarahire wirahuruze. Ariko uzokorere uhoraho, ibyo wamusezeraniye. Imana ishimwe. Abantu benshi iri kosa riradufata. Abantu benshi
iminwa yacu irashushudikanya. Abantu benshi urashaka no kwemerera ikintu umuntu kugira kuva imbere gusa, kubera kumbura umuheruka kera yaragize ibibazo ntiwamuravye, muhuye ukamaramara ugaca umubwira ibintu vyiza kugira kuva imbere. Imana idufashe. Iyo migenzo rero no mu nzu y'Imana iriho. Imana idufashe. Umuntu agasezerana ikintu agashiraho isezerano, akavuga ngo Mana niba nkorera iki kintu burya jewe nanje nzokora iki. Mbere rimwe na rimwe bakanatinya bagasezerana ibintu biri hafi. Iki ngo nzogushimira imbere ya kuri podium, ikintu niyo akinkorera nzoshanja kuri podium. Ikorana ko coroshe, amafaranga arimo, nta modoka irimo, nta nka zirimo, nta n'impuzu zirimo, ariko iki cyonyene gusa kwankorera kiriya kintu soza hajya imbere. Canke akavuga ngo ikiya kintu akinkorera nzoca nkizwa rwose, nzoca nza gukizwa. Canke rimwe nawe mukemera n'ibindi, ukemera n'ibindi. Niwandokora muri ibi bintu, ariko Mana niwankura kuri iki gitanda nzoca nkora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Rero benshi Imana irabikora, irabikora. Mbikora umbonera baza hano igisanzwe gusa cyo gushima Imana, urabona baza kuko mu mitima yacu no mu bwenge bwacu tuzi ko iyo Mana wasezeranye kumbura iyo Mana atari hiri. Alo, kumbure ntayubona, kubera atayubona ubona ko no kuyibesha atangurane bigutera, ubona ko no kuyiryarya atangurane bigutera, ubona ko no kubesha ati Mana iki kintu nzora ntagikigira 10 kandi wangira neza nzosha ntagigira 10. Imana idufashe. Rimwe na rimwe ikabikora ukazusanga aya mafaranga ni menshi, kugira nahigira 10 miliyoni zitanu. Rimwe na rimwe ati wapi apotre wewe yasheba yaravutse aravyinirwa. Rimwe na rimwe ukaca wibagira ko wanabivuze mbere nacyagira 10 kakironka ati fisi udukogwa twinshi, ibi navyo nza gukora. Muri gihe cikarema wimenyereze gucunga urwo rurimi rwawe rutavuga ibyo usezeranira Imana utari bubikore. Imana idufashe, Imana idufashe gose. Ugomba kuba seriye n'Imana, n'umwami w'abami aruta abandi bami bose. Kandi Imana ndiko ndakubwira iriho, iriho. Uyibesha izokubesha ko yabimenye, uyibesha izokubesha ko ibizi, uyibesha irazi ingene izobigenza, irazi ingene izobitekinika. Umunsi umwe wewe ugatubwenge, ariko bikubereye vyiza ukabikora naho bikubera umugisha. Amen. Bikubera umugisha kuba seriyo n'Imana, ukiga kubana neza nayo. Mana nubwo noshobora kubesha abantu, ariko wewe sinabasha kukubesha. Ngira nimenyereze ko icyo niyumvire mu mutima kuri wewe Mana, icyo niyumvire kugukorera ngenda vyimenyereze kubishira mu ngiro à la lettre. Kandi ndabikore n'ingoga, kandi ndabikore kare, kandi ndabikore nihuta, kandi ndabikore n'urukundo rwinshi. Amen. Amen. Imana igufashe kandi Imana ifashe kuba seriyo n'Imana. Nivyo bituma ukura, nivyo bituma Imana igukuza, kudasubira gufyinata
Genda kubwira ngo Imana ntimwiganye, ntimuvukana, sinyokorome, sinyokwanyu, n'est pas ton cousin. Rero wige kutayifyinatako. Amen. Wige kutigira ibi. Kenshi abatwebwe abakristo hari ibintu byinshi twiyobagiza, tukigira nkaho umengo ritubizi, tukigira nkaho umengo ritubibona, tukigira nkaho umengo ntibikomeye, tukigira nkaho umengo ntacyo bidukorako. Imana idufashe. Tukigira nkaho umengo ntitubona, tukavyiyobagiza, tukabisasirako. Ariko ngenda kubwira hari icyo bikora, hari icyo bikora, hari icyo bikiza uka ubikoze neza, ariko kandi hari icyo vyonona. Amen. Imana idufashe. Uzabibaza ngo mbega uyu muntu ko ariko aravuga ibi bintu sikarazi cyakoze, sikarazi ingaruka bizomuzanira. Usomye neza mu Musiguzi 5, tujeyo Musiguzi 5. Urinde ikirenge cyawe iyo uja mu ngoro y'Imana, kuko kwegera ngo wumve kuruta gutanga ibimazi by'ubupfu, kuko batazi ko bakora ibizira. Akanwa kawe ntikagire icyo gapfa kuvuga, kandi umutima wawe ntukihutire kuvuga ku ijambo na rimwe imbere y'Imana. Ijambo ugiye kuvuga imbere y'Imana, suppose yuko aka gatuti ari Imana iri ngaha, wo bigenza gute? Wo kwifata gute? Kuko kwegera ngo wumve, kuko kwegera ngo wumve kuruta gutanga ibimazi by'ubupfu, kuruta gutanga ibimazi by'ibipfu, kw'ibipfu. Ibipfu bitazi icyo biko birakora, bitazi ubwenge, bitazi ingaruka. Igipfu nawe uracumva ikintu kitagira ubwenge. Iyo rero waje kwegera ngo wumve, uza gusanga rero ibyo bintu byose wigira nuko utazi kuri ngaha. Niko no mu gutuntumukana ibintu pa Mana nzokugirira ibi, niwa ngirira ibi, nuko utabizi ko yamaze gushiraho. Nico gituma rero ucu bifyinatako ukemera ikigira 10 ejo bikanka. Uri kura bifyinatako tino sepa ko yari yamaze kugira iki kuvyakira ati ujya muntu yavuze. Cette fois-ci wocuba seriye kuko urazi ko wabivuze. Imana nye n'amahoro, Imana nye n'ijuru yakuremye ko yavyumvise. Bijya rero bifyinatako ntubikore kuko uzi ngo ntawa kumvise. Mana utugirira ikigongo. Ni nayo na mpamvu uhangara no gukora ibyaha byose ushaka, kuko urabizi ngo nta Mana iri hafi ntiza kumbona. Mugabe y'ububizi ko iri ngaha irafise n'igifare kimurika ati wewe ingo hano waraye ukoze ibi n'ibi, ntiwogira iki? Aha tuza tuba abaki abatagatifu, kuko urazi yuko hariho igifare kizakukumurika ati ingo wewe wagize. Duhangara kwitwara uko dushaka no kuvuga ibyo dushaka no gukora ibyo dushaka, kubera iki? Ntituzi ko Imana igize gute itubona. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo wirinde gusezeranira ikintu. Nako kanwa kawe uvyirinde muri iki cya Pasika, uvyihane. Sinzi uko nabikubwira, ariko uzungurushe umutwe wawe, uzungurushe umutima wawe, uzungurushe, ntugasubire kukinisha Imana ukinishije abo kanwa kawe mu kwemera ibintu utari bukore. Imana idufashe. Bibiliya ivuga neza ngo wotuma winumira hakuza kuvuga ibintu utazoshobora gukora. Ahandi ivyo numara kuvyemera ukabisezerana ntubikore bizokwica ujya mugisha wawe.
ubandanye aho nyene ganyene kuko batazi ko bakora ibizira kirazira kubesha Imana nukuri kirazira gukinisha Imana nkuko umenga n'umwana ubwira ngo ndaguha imbombo hanyuma ngo nta mahera mfise nkuko n'umuntu ushaka kwemerera ngo ejo nzoguha ikindi telefone hanyuma ejo ngo narayabuze cyangwa ukamwinyegeza apana gufata Imana gutyo bwira mugenza ngo apana gufata Imana gutyo hari n'abayisezeraniye ngo nzogukorera uno munsi batariko barayikorera bicaye aba mu ntebe nta kintu na kimwe bakora nta kintu na kimwe bagikora ariko umunsi umwe warayisezeraniye ngo nzogira iki nzogukorera Mana nzogukorera Mana ngaha ndazi ko hicaye ariko usaba Imana imbabazi nta kintu na kimwe uri kurayikorera warayitakinye gusa nkuko umengo urashaka ku impression Imana gatoyi n'amajambo yawe gaca bigarukira nta kintu na kimwe gishobora kwega umutima nkuko umengo urabikoresheje nkuko umenga ni umwana ushaka gukwegesha kagasosete no kagira ngaha nkahagarara hari gutwa abana benshi baca baza gufata ntuze wigere wiyumvira gufata Imana gutyo kushaka kuyikwegesha utujambo uri kurayibwira utari bushitse utari bukore à la lettre utari bufate au sérieux kuko utazi Imana uri kurabwira ugashaka kuyimpressiona no kuyikwega no kuyibesha kuyushaka kubesha umukobwa ngo ni washiki wanje uzo bumwamikazi ahubwo nzokugurira Air Force One nta nari ntuzogendera hasi mwamikazi wanje kwisi nta wundi mukobwa nari bwabone nkawe agaca zariruka Imana suko bimeze Allo Imana suko bimeze wavuze ngo nzogukorera ndakugira ibanga ndakugira inama ubunyene tanga urondera ivyo ukore ahandi ho birayogeye kandi biragoye kubona kuri kurahanwa biragoye kubona kuri kurazira ico kintu biragoye ko abantu benshi uca wigira nko kumenga ntaco wavuze uca wigira nko kumenga ntaco wasezeranye uca wigira nko kumengo si uri uca wigira umuntu wenda biraramanganye ntavyo raramangana ku Mana ikuzi gusumba uko wiyizi byose irabyize ivyo wavuze yaravyanditse ivyo wemeye nta dossier nimwe ishaka kumunyegera nawe uri kuriyigira nkaho umengo nta bihari ivyo birakubuza cyane kubana n'Imana birakubuza cyane kwegera Imana none uzokwirukana uzosambura bya bicaniro gute kandi udashaka kugira ubwo bushobozi kuko uri umuntu ubesha uri umuntu utakina Imana nta munsi n'umwe uzobwira Imana ngo Mana ngo wajya nariko ndafyina iyo kosa ntuzorikore si nk'umwana w'umuntu amen umwana w'umuntu ushaka kumukomerekesha ikijambo ngo wapi hajya ndiko ndafyina ariko burya abanyabwenge bumvira umunyabwenge yumvira mu nkuru niyo mpamvu burya gufyina bitabaho amen gufyina ntibibaho ntuzobeshe umuntu ngo wari kurafyina ahubwo wari kuramubwarira hanyuma aragufata aca arakubwira uja kwigobyora ngo burya ndiko ndafyina ku Mana ntuzugikore benshi barabikora haleluya Imana idufashe cyane kandi tugirire neza muri iki gihe cya Pasika ndiko ndakubwira ngo iki cyaha cyo gutakina Imana ugihagarike vuga ibyo ushobora watura ibyo ushobora gukora ibyo watuye navyo kuva no munsi bishire mu ngiro nivyo wavuze iriya 10 ans uno munsi utari kurakora muri dossier biriyo kandi biriko biricikira canke vyarishikira kuko kuriyo kubera idafise iyo ngeso yukubesha umuntu niko n'uyibeshe atavyimenya igumirindiriye kubikora kubera utari kurabikora nayo hari ivyo ica yanka gukora Mane dufashe urashaka kubandanya gatoya nyene ari abashaka gushika gatonye ku murongo wa kabiri akanwa kawe ntikagire ico
gapfa kuvuga mugenzi wawe ngo ako kanwa kawe kweri, ako kanwa kawe mubwire uti ako kanwa ako kandi umutima wawe ntigapfe icyo kavuze. kandi umutima wawe ntukihutire kandi umutima wawe kuvuga ku ijambo ntiwihutire kuvuga ku ijambo na rimwe imbere y'Imana, imbere y'Imana, kuko Imana ntiwihute kritike yihuta. Alo amen. Imana idufashe, Imana idufashe. Amen. Urashobora gukora kritike hano, urashobora gufinata hano, ndashobora kuvuga ikintu ukagikritika cyangwa ukakifata kuriya, mbega urazi ukivuza wari we, mbega wosanga icyo kintu ututse cyangwa ukrititse cyangwa kubise hasi, wosanga ari mwe muyera yarakivuze naho. Wosanga Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Mbega wonsezeranira ikintu ntugikore mbega wosanga ndi Pierre woshugira iki, wosanga ndi Petero. Ntukihute kwishura nabi umukozi w'Imana, canke ntukihute kwishiramo nabi umukozi w'Imana, canke ntukihute kubigaya iby'umukozi w'Imana. Ntuvyihutire, kuko hari igihe usanga ari mwe muyera yarakivuze. Bwira mwiza ngo ntawomenya, ntiwihutire kwishura nabi umuntu umukozi w'Imana umunsi wasanze ari mwe muyera yarakivuze. Ibyago bizoba bigushikiye, ibyago bizoba. Umupasiteri umwe ariko ndamwumviriza, icyo kintu cyaranshitse gose gishaka umutima wanje, ariko ndamwumviriza muri YouTube. Umunsi umwe akora igikorane kinini cyane, hanyuma hariho umudamu yicaye ngo inyuma ryari n'ishengero rinini, nofata nk'impangu zitatu ushika hirya. Hanyuma uwo mudamu yari nyuma, sinzi ingene avuze ibintu byo muri katolike, avuga ngo n'abayidoratri aragicishamo. Hanyuma agicishijemo umudamu yicaye inyuma ngo cyavuga ngo tutori sakoshi yiwe, acagira iki, acarisohokera. Ushaka kuvuga ivyo carigira, yicaye nko kuri besebe n'ishengero rinini gose. Umupasiteri nawe ari nko ngaha kuri iyi podium, tutori sakoshi acarisohokera. Ngo nukwimyoza kwinshi, kuko yagarutse kubimubwira après. Imyaka 5 iheze, umumama cyafatwa n'ingwara, ingwara kwivuza iburaya, kwivuza rondera umusumwe. Imyaka 5, imyaka wa 6 ngira ngo yaramaze amashengero agenda abakozi bikorana, mwenda keneye gukira, asigaye yinukira ngira ngo gushikaho ashikira umuvugishwa n'Imana amubaza ngo wewe waragiye mu gikorane? Atego je naragiye mu gikorane. Umwaka uyu n'uyu atega ati cyari cyande, ati cyari cy'umukozi w'Imana avuze ati wari wicaye, ati nicaye kure, ati byagenze gute? Ngo nagize ngo ahenga ibyo byarashaka kubivuga ngo atukishengero ryacu, ngo ntori sakoshi ndigiye, ngo subira kuri ujya munsi nyene ukora iryo kosa, ingwara niyo yakigufata utamuronse, uje kuvuga n'ivyo wakoze vyose ntuzopfukize. Nayi haba ibi ivy'Imana ubanza ubireke, ibindi byose wivugira uko ushaka. Politiki ugende kabisa ukubite. Mane dufashe. Umwansi w'umuntu sujya mu bana vraiment, umwansi w'umuntu nako kanwa kawe manukana hasi wumve gato.
umwansi w'umuntu sujya mu bana vrema. Umwansi w'umuntu nako kanwa kawe. Manukana hasi wumve gato. Ku murongo wa 2 mbandanye. Oya manuka hasi kuri 4. Niwasezerana isezerano ku Mana, ntutebe kurishitsa. Kuko ugasezerana ikintu ku Mana kugira ugira amahoro n'umugisha. Amen. 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 Icyari cyo cyose haba kumusezeranira ngo saa 9 tuzoba turi kumwe, haba kumusezeranira ngo nzogukorera, haba kumusezeranira ngo nzogushingira intara, haba kumusezeranira iki nakiri, icyari cyo cyose. Ntabwo ndiko ndavuga amahera, oya, ikintu cyose uzoshiraho nk'isezerano kandi ngo wihute, apana na buhoro buhoro. Amen. Hallelujah. Ngo apana na buhoro buhoro, apana no gukwega amaguru. Alors, c'est très important. Ndiko ndavuga iki kintu nza numva nza numva ndiko ndagira ubwoba kuko hari icyo mba ndabizi ko apana na buhoro buhoro. Kuko turafinisha cyane Imana. Imana yabaye slogan yoroshe cyane ku buryo n'uri karabesha bashobora umuvugishwa n'Imana kandi ugashira ko ngo ni Imana. Ku buryo n'abariko barakora ibintu hazi bavuga tubadushima Imana. Imana ibe hagati yacu ngo niwe yabitanguje. Ku buryo n'abakoranye kuri dote ngo dukoraniye hano ku izina ryawe, ku izina ryande. Ngo turi hano ku izina ryawe Mana. Muri hajya ku izina ryawe, muri hajya ku izina ry'umukobwa agiye akobwa. Cyangwa izina ry'umuhungu aje gukwa. So wagisenze neza ukavuga uti Imana waduhaye umunsi mukuru mwiza turabigushimiye. Uvuga ngo dukoraniye ku izina ryawe. Twaba turi ku Mana ngo Mana dukoranye hano ku izina ryawe. Si ni izina ry'ujya muntu tuje kubwira iki? Ushingura. Kera baye slogan, attention niki kintu cy'Imana. Ku buryo n'abari muri copinage illégal ngo Mana ngo reka Mana we nturu rukundo ngo reka Imana ikunda urukundo ngo nituro turakundana. Tureke imicezo. Nugiye kwiba ngo Mana ndagusavye Mana ngo ndabishikane. Cyarabaye igislogan nyene n'importe où Imana. Ariko ahantu hose turi tuvuga ngo izina ry'Imana. Hallelujah. Ngo he kuva izuba rigize gute? Ryongera rigire gute? Izina ryawe rigire gute? Inyanzi igiye ngo mu izina rya Yesu. Inyanzi ushaka gufatika amambiri ukica. Muga ariko uravuga ngo mu izina rya Yesu. Ako kanwa. No musi bandi ribaza ngo mbega aba bantu barazi ivyo ari ivyo. Aba bantu barazi ivyo ari ivyo. Mbega barazi ibiko biravugwa. Mbega barabona ibiko biravugwa. Mbega Sika bariyumvira Imana icyari icyo. Uwari we. Hallelujah. Umwama deside no musi ngo imwe muziguvuyemo bakaba baragiye ku Mana.
ya deside nawe tuno munsi vyuka nawe bari mu isanduku wajabona uravyutse ariko izina ryo cyarikoresha mu bintu byose by'imicezo ntidutahura uyu muntu ibirenge ntituzi kubirayo tujya mu ngoro yayo turi muri kamenyere turi muri rutine so kubera abo bavuga ngo mukama si bo bazobonwa si kubera bivuga cyane ko ariho bizokora oya ariko ababifataho seriye bo bizokora umunsi gatoya hariho iyo nshaka ko dushikako ndakwereka uwabikoze neza yapfuye gutuntumukana na wene kuko idahimbagwa n'ibipfu ushitse ico wasezeranye nihimbagwa na gato ngo ni iby'ubupfu ibyo bintu ibintu byose ubona ugira ubivugira uko wishakiye wikora uko wishakiye ufata izina ryayo uko wishakiye usezerana ibintu byo wishakiye nzogukorwa cyo wicarira ngaho nzogutangira uca wicarira ngaho nzotangira igira 10 uca wicarira ngaho nzosenga uca wicarira ngaho nkuko umenye ngo Imana ikira kubona kuri gipfu uyu muntu ni gipfu uko ntazi uwo yasezeraniye ntazi uwo ariko arabwira ntazi twehoho ngo turi babakozi b'Imana tweho n'ibindi tweho niki bagize ibyo bishakiye kuri le chef suprême le chef wacu twe natwe bica bigenda gute tweho vyara renze ariko twese ikibazo si ikibazo twebwe ufise ukuntu wikomeje niho bikubera ikibazo iyo wikomeje ukashaka kwishiraho aho itaragushikana niho bikubera ikibazo ariko ubundi ugendana n'ivyo agenda arakora amen ugendana n'igihe tugomba gukora nkuko utaburindiriye acclamation umuntu numwe parce que le chef wawe ni wagomba kubona ibyo uri kurakora amen ni wagomba kubona ibyo yagutumye n'ibyo uri kurakora ugomba kutaraba abantu uko twize hagati muri semaine kwa Gideon yahagaritse kubura aba bantu agenda araba Imana acclamation y'umwana w'umuntu niyo utoyironka turabana yagukora ko tuba tuzi le chef wacu Imana idufashe baasi hari ahantu ushaka ko dushika ku murongo wa 5 wopfuma utagira ico usezerana gira 6 hakusezerana ntushite 6 udashitsa hoho ni benshi badashitsa kandi umenye ngo uri mu makosa amen mabi kandi wihane kandi abantu bwose barabifata minenego hera no kuri dutoyi aho hariho umunsi umwe wigeze kubwira Imana ngo Mana sinzosubira gucererwa ico c'est simple ikintu gitoyi none umunsi umwe vure murakibarira nk'umujango cyangwa uracibarira ariko Mana ubu sinzosubira gucererwa c'est simple gose gucushika saa 5 wumva umengo nta nico wavuze ico coco kandi Imana idufashe niko ndabivuga buhoro ariko birushirize kukwigisha mu kigechi cha pasika cyo kwitegura ugerageza kuba serieux n'Imana haleluya kuko Imana yacu ni kinisho on se moque pas de Dieu ntiwimoka Imana oya ku murongo wa 6 ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe ibicumuro vyose kenshi usanga biri hehe ku munwa Imana idufashe wiyumvire abantu uhenda utari kubahenda
ingene bangana. Wiyumvira abantu ubwira ibintu batamerita ko ari bo babibwirwa ingene bangana. Ivyo vyaha bingana gute? Imana idufasha. Wiyumvira abantu ubwira ibintu binyuranye n'ivyo ufise mu mutima. Wiyumvire ingene bangana. Wiyumvire ibintu ubwira Imana binyuranye n'uko umeze. Wiyumvire amasengesho y'ububeshi ukora anyuranye cyane n'ivyo rero ucubamo. Mu gitondo mwamunyobore, mwamunje imbere, ntihagire ikintu kibi nkora, ntihagire nze kugendera. Wewe nyene mubwo ugiheza ubwo nyene umutima urakuzaniye uruntu ukirufa urukora uko urushaka wewe nyene. Gwa mbere gurubeshi rumwe rungana ni pimbiro tone. Biko biva hehe kuka? Kuki kutanyishura biko biva hehe? Kukanwa. Wibaza ivyaha ukora ingene bingana kubera kanwa. Imana idufashe kandi kugire neza. Ako kanwa kawe gakorereko bandanya hasi rero ushaka. Kandi ntuzovugire imbere y'umumarayika. Souligné avec stylo rouge. Ntuzovugire imbere y'umumarayika. Ntuzovugire imbere yande y'umumarayika. Souligna yuko kwabaye ugucorokwa. Yuko kwabaye ugucorokwa. Ngo naciwe mwo. Ugiriki gucorokwa birafise n'ukuntu umuntu yokivuga kundi mugabo kubera ndi ku gatuti imvugo mbabarira amatwi nayo nyene hari igihe ikenegwa. Umumarayika ninde? Umumarayika ninde? Baza mugenzi wawe umumarayika ninde? Mubaze mbega uramuzi? Uramuzi umumarayika wariwe? Ninde? Et voilà pourquoi rero uhora wivuga ivyo wishakiye. Raba ingene uhora wikorera ivyo wishakiye. Raba ingene uhora wivugira ivyo ushaka. Amen. C'est parce que tazi umumarayika wariwe. Bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Uwo marayika utamuzi ntawo ndakubwira. Imana ikugirire neza. Turabandanya rero tugiye mu camanza. Umuntu nawe yagiye kwituntumunkanira ibintu ariko wewe yaramaze kumenya neza ubuseriye bw'Imana. Amen. Yarabituntumukanye ariko asanga aramaze kumenya ingene Imana ikomeye. Abacamanza 11. Abacamanza 11 29. Uyu rero nawe nyene yarabituntumukanye nkuko no munsi nawe ushobora kubi kuvuga ibintu ariko we yari yaramaze kumenya ibanga yuko Imana batayifinisha. Amen. Yuko Imana batayigira gute? Batayifyinako, batayibesha, yuko naho bwo bubuzima wabusezeranye kuzobuheba. Naho vyo biki? Naho bwo bubuzima wabisezeranye ku Mana umenye kuzobuheba. Aha. Hallelujah. Naho ko bakazi wagasezeranye uzogaheba. Naho yoba inzu wayisezeranye uzoyitanga.
amen 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 amen. Kumana wirinde gufyina icyo uvuze he kizogukuta shere. Soma Abacamanza igice cya 11:49 umutwe w'amajambo uravuga ngo soma 35 abandi baraza kuyisomera ushashaka umwanya uragiye. 35 umutwe w'amajambo uravuga ngo Yefuta atsinze Abamoni atanga umwigeme wiwe kw'ikimazi. Yefuta aravuga ngo mana ngiye kugwana n'Abamoni. Yefuta yari umwana w'umumaraya, bene se ntibamukunda na gato, ariko Imana iramuhagurutsa. Amen. Bari baranamwirukanye gose ntibari bamukeneye, ariko Yefuta aba umuhungu w'inkomezi wiki umuhizi kandi wiki w'inkomezi. Bariya bene se barabagwanya barabatsinda, ariko mu nyuma baje kurondera Yefuta kugira ngo abafashe. Narigeze kwivuga ko sinshaka kukibandanya. Baramubwira bati nubwo twari twaragutaye ariko twaramenye kuri umuhizi w'inkomezi, nuze udufashe kugwanya Abamoni. Nawe aravuga ati aba Bamoni ninabatsinda. Haleluya. Bene aba demi frere, aba ba demi frere barangarukako kandi bambwiye ko ari jewe nzoce ndabatwara. Haleluya. Yaragowe yaramose baramwimye itongo baramwimye baramwirukanye nkuko ubuzima bw'uno munsi bubaho mu miryango bubaho muryango bibaho ibintu mwene ivyo. Aravuga aranafuka amatimana ukamfasha ngatsinda aba Bamoni. Haleluya. Umuntu wese azoza kunsanganira, ikintu cyose kizoza kunsanganira, ikintu cyose kizoza kunsanganira nzoca ndakigushikanira, kuko mwami uzoba unkuye habi. Nzoba ngiye gutwara bene data aba demi frère demi sœur bari baramfashe nabi, banyemereye ko ninatsinda ko ari jewe nzoca ndabayobora. Nije nzoca mbasamuragwa w'umuryango wose, je nzoca ndabutwara. C'est très important. Rero man kwama gutsinda ukama gutsinda ati hamwe ari jewe nzoca nja hejuru na siruku iryo icyo uzoba umpaye jewe nanje ndashizeho isezerano. Haleluya. Ikizoza kunsanganira cyose nzokiguha. Ngandabwire ko Yefuta ahantu ntiyarazi ko uza kuza uwo ari we. Kumbure yibaza ko nimbeba, kumbure nimbwa, kumbure nakayabo, kumbure ni mu banyarugo, kumbure ati uzoza kugurura portaye n'imiburi iburazo bari umukozi. Arabigirira gutara bituntu harabituntu mukana, ariko kubw'imigenderanire yarafitanye n'Imana. Haleluya. Kubwo kumenya ubuseriyo bw'Imana, kumenya ko Imana atayikinisha kandi atayikinako, kandi ko icyo yisezeraniye abwiza kugikora. Araretre ibyo agenda kugwana abizi. Amen. Imana iramufasha aratsinda. Ikintu cya mbere cyaje kumusanganira 35. Umviriza ikintu cya mbere cyaje kumusanganira. Amubonye yitabagurira ko impuzu ziwe ati umukobwa wiwe. Gira kuri 35 34. Maze Yefuta ava ku rugamba aja Misipa, atsinze anesheje atashe aja Misipa. Ashitse iwe umwana wiwe w'umwigeme asohoka kumusanganira yiruka, avuza akagoma, avuza induru ati data yari yaratabaye none aratabarutse aja anesheje ntitwari tuzi ko azogaruka. Atambara tarika iyi ni igikorwa cyangwa novuga ngo ni sentiment z'abana kumbura b'abasirikare baba baragiye kugwana i Kongo, bakagenda muri Ethiopia, bakagenda mu bihugu vya kure, bakagenda ku rugamba mu Ibugarama canke mu kibira canke Nyabunyegeri. Wago ibintu baba inko amabombe iki abana bakaramusi bitana bakarara barira ati abavyeyi ati papa nazotaha, ngira ngo abadamu b'abasoda hano bavyumva kabiri. Amen.
umwana w'umukobwa kumbure ko yakunda se wiwe ati mbega papa zotaha nkiriho icoma papa wanje agataha umunsi umwe aza yumva ijwi ryiwe ati papa aratashe ntiyaryama no gufungura ntiyafungura ntiyarya ati jewe papa akaza ndamutsimbira ko sinzi kiza kumunkurako aza yumva saratashe nawe yarasezeraniye Imana ati kumbura imbuga nizoza umukozi nazoza kunyugururira ama niwe nzoca ntanga. Imana idufashe, Imana idutabare, Imana idufashe. Haje Imana izubwenge akibisezerana burya yavarize ku mwana we wari waza akige ati reka rero uyu ndamugeze. Ni niyo mpamvu yamikugeza ikabikora ikabiguha ala lettre atana kimwe ikuyemwo ikabigukorera ukabibona ukabikorako neza kugira ngo igeze bijya bintu wayisezeraniye. Ni benshi Imana yama yagiriye ivyo bintu haji birikira kugeza kugira ikurabe. Hariho rero umunsi umwe uzoza ubona bigize gute vyiyugaye ibibazo bigutangurane ibibazo bitangure ama problème kuma problème ama problème kuma problème ama problème kuma problème ama problème kuma problème biriko biva he biriko biva kuri vya bindi wavuga igihe kimwe watuntu mukana utigeze usaba imbabazi utanacibuka uno munsi. Haleluya. Oh. Imana idufashe. Imana idufashe nukuri Imana idufashe. Yavugana namwe muyera iyi santima wari kuyigira utacibuka umunsi ubivuga utacibuka umunsi uvuga ibintu kugomba utagira iki utacibuka. Imana yanyibagiye ye mavuta yarahe ntiyaheze hari ibintu wakoze utacibuka n'umunsi wabikoreye. Ejo gituma Robine yagize gute hari n'igihe utamenye umumarayika. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana igire gute idufashe. Yefuta azabona umukobwa wiwe acha itantamurira kw'impunzi. Jewe Yefuta ndadusho nasezeranye n'Imana yanje. Jewe Yefuta nabanye n'Imana mu butayu bw'ubupfuvyi mu butayu bwo kubura ico mfungura mu butayu bwo gutabwa na bene data. Sinigeze ndonkaho njyama nafungura mwiyarara nasangira n'ubuyabo bugendagenda ariko haraho Imana ingejeje no munsi none impaye gutsinda ngire nje hejuru barabinyemereye none heraba haje umwana wanje yitantamurira kw'impuzu kuko yarazi nta kundi. Haleluya. Imigenderanire fya Imana yanje ntifikina na gato ko haje umwana wanje ndamutanga nta kundi. Ariko yaba wewe uno munsi waje uvuga ngo yamare kandi ndaguha gahene nako nyene konze nako nyene hagize gute kanca tuvyiyo bagiza ngo turi mu buntu ngo nacingira agacareka uno munsi wewe niko wari kubigenza ku mwana iyumvira urabikora ku mahera ati nta miliyoni nga tangu tiyo kezari disime reka umiliyoni ni sawa arawakira kandi bizakugenda neza kuko Imana yacu ni Imana kajorosha. Imana yacu ni Imana yiki ni Imana y'imbabazi. Haleluya. Ariko Imana ikeneye abantu nka Yefuta ikeneye abantu nk'abande Yefuta badakinisha Imana ati kweli umwana wanje ni waje acara bimubwira 36 35 amubonye yitabagurira ko impuzu ziwe ati ndabonye ibara kelelo sentiment bavuga ati ndabonye iki ibara urisuye bati ndabonye ibara pe mwana wanje ndabonye ibara riranshikiye.
wiyumvire kangahe umaze kuguriza Imana wewe kangahe umaze kuguriza Imana kenshi ariko usubiye ku musiguzi indwi gatandatu gatanu nyene usubiye ku musiguzi gatanu kuri gatandatu se none irinde kurakishwa n'ijwi ryawe kuki no gusangangura igikorwa c'amaboko yawe. None Imana irakishwe n'amajambo yawe kuki irake ishavura gushika naho umunsi umwe izofata ibikorwa by'amaboko yawe ikagira iki ikabisangangura vyose. Abantu benshi no munsi barashobora gufatwa n'uyu muvumo. Imana idufashe. Amen. Hallelujah. Gira mugenza nugusangangura igikorwa c'amaboko yawe. Raba rero combien ibikorwa vyawe bimaze gusanganguka kubera gutontomukana ibintu nukuguriza nukugira iki nukuguriza nukubwira umumarayika ibyo ugomba nukumubwira ntubikore nukwemera ntubi bagira iki baguriza baravunja bavunjira iki bavunja bakavunjira Imana. Jewe nibikigenda neza jewe ibuka ahantu wavunjiye Imana canke wasi canke wabihevye canke watuntu mukanya ntubikore. Dusubiye kwa Yefuta caramubwira ti ndabonye ibara iri ni ryari ibaraga yemwe iri ryari ibara neza kwari ukuvunja nta bindi kwari ukumuha impene canke inkoko kumuha iki impene canke inkoko. Ngenda bwira munsi hari umugisha w'abantu ibikorwa by'amaboko y'abantu bipfa gose kandi ngenda kubwira nta mu prophète nta mu apotre. Amen. Nta mu prophète nta mu apotre nta marika numwe ashobora gusengera ibi urinde ukuraho ikimanira kirakora kubera kanwa. Kubera iki ya 36 soma wanyene bandanye kuri 36 macamanza abacamanza. Mwana wanje urambabaje ungiriye nabi kuko navyikuriye mu kanwa nkabibarira uhoraho none sishobora kwivuguruza. Surinya ivyo bintu umugabo yihindukiza mu kirago ariko ntashaka kwihindukiza mwijambo ahandi hose uzobikore nta ngorane ariko iyo mugani w'ikirundi uzogufata ariko mu Mana ntuze wigere wivuguruza na rimwe. Mu Mana rero amen nta mushinga ntahe nta mupfasoni nta mukobwa nta muyabaga nta muki ivyo wikuriye mu kanwa amen atavyo bakuvyaje atavyo bagize gute nta cesarienne bagukoreye wabikuye hehe mu kanwa kandi kawe nta nkoni ikuriko nta menote yari kuriko nta bapolisi bari nyuma yawe ukavyaduka imbere y'uhoraho ukabivuga. Haleluya. Uzubishikane wihuta kandi unyarutsa ahandi hoho ibikorwa bizosanganguka.
twabandanje kuri 36. aramwishyura ati data ko byakwiviriye mu kanwa ukabarira uhoraho ntungenze nk'uko wavuze kazima uhoraho yaguhaye kwihora abasi bawe b'abamoni. Imana ishimwe. Twugare ibitabo Imana ishimwe cyane. Urukundo uyu mwana yakunda se rwamutumye atabasha kumubwira ngo naje ntuntanga rero niwitange wenyene. Je ntakubesha ntiwontanga, we wabivuze niwe woca ugenda. Abajene bari hano dufate nohamagara nka Divine, ahubwo Divine ibyo mama wawe yavuze woca uvuga uti je no kuritanga. Uno munsi umuntu wese n'ivyiwiwe, wewe wavyemeye ni wewe woca ugenda neza cyane. Imana idufashe. Burya rero umugenzi w'abayuda wari umugenzi ukomeye gose. Amen. Umugenzi w'abayuda n'imigenzo iri dure, yavuga ati icyo umuvyeyi yavuze umwana ntasubizayo. Ni nkuko bari bafise umugenzo yuko atamukobwa mukuru muto aca ku mukuru. Nivyo Yakobo yaguyemwo, akunda mutoyi mukuru agihari. Mu Kiyuda umukuru atararongogwa umutoyi agumaho, ariko ubundi sindavyumva umwe wese n'amashanse yiwe. Allo? Sinzi ko dufise imigenzo nk'iy'abayuda, mugabo jewe nzi yuko umuntu wese nta mashanse anika cyane abagose. Umuntu wese nta mashanse yiwe. Sinumva rero ingene umutoyi bamushimye aca avuga ngo ya wa musore we genda ngo mukuru wanje aracari harya. Urumva naho nyene burya societe canke imigenzo ni ikintu gikomeye. Ariko mu Kiyuda urabona neza ko Yefuta yari yaratoje abana biwe yuko bubaha icyo ababwiye, kandi kumbure ko nabo yabatoje kubaha Imana. Aravuga ngo basi ko wabivuze ukavyemerera Imana, papa kizimutashe amahoro, abansi bawe ukaba ubanesheje, ukaba ugiye kuba integre mu muryango. Jewe naho nogenda, ariko umubabaro wagize mu buto bwawe ukaba uwukize. Imana ishimwe. Dukomere amashyi Imana yacu. Unyarutse gushitsa amasezerano yawe ku Mana yawe, ureke kuvunjira Imana, ureke. Urana ko umwana ntibamuvunjije impene, ntibamuvunjije inuma, ntibamuvunjije inkoka, bamutanze umurava wese aragenda. Nawe we rero ntuzuvunje ivyo wemeye gukora, ubikore. Amen. Ubikore atana kibe kivuyemwo, kandi ubinyarutse. Duhaguruke dusenge. Iki gihe ca Pasika, amen, ndabwira umuntu iki gihe ca Pasika kuva uno munsi ugende wirimbure, wiyumvireko, kandi n'izi saha wiyumvireko ni hehe wasezeranye ntukore. Wihane. Ni hehe wavunjiye Imana. Wihane. Wiyumvire amajambo watuntumukanye uno munsi, kumbure ari ariko aratuma ivyo uri kurabona. Wihane. Nivyashika nawe ukamenya umumarayika wabivuze ko, ugende utunganye kugira ngo amen ukire n'ibintu vyawe bikire. Bireke gusangangurwa n'uwari kuguhezagira. Nakana kaga uwari kuguhezagira ni wari karabisengangura. Ubona ari umurozi. N'umurozi abisangangura. N'umwasa abisangangura. Ninde? N'uhoraho, kubera akanwa kawe. Kubera iki? Akanwa kawe. Cyo gituma amasoko no munsi yugaye, sante yawe ikiramera nabi. Ugomba kwihanura muri Pasika ya 2025. Uzushike inyuma ya Pâques, kweri umunwa wawe wawukoreyeko.
mwami ndagushimiye iri jambo ryawe ufise igituma uriduhaye, ufise igituma uritwigishije, hari icyo ushatse gukosora mu buzima bw'abagenzi bawe mpemu yera. Nzi ko ijambo ryawe urikurikira ugakora icyo rivuga. Rero ndazi ko hari umuntu umwe muri twebwe kumbura ibikorwa by'iwe byasangangutse kubwo amajambo gufa kuvuga. Rero navyo nyene mwami utugirire ikigongwe, dusavye imbabazi, dusavye imbabazi. Gikurikira mpemu yera udushoboze gushitsa kw'amasezerano tuba twakwemereye n'akanwa kacu, tukavyikurira mu kanwa, tukabivuga atawe udufashe ku gakano, tukabikwemerera kandi nawe uri seriye, wowe wabifashe o seriye. Mwami udushoboze kugira ngo tureke kukubesha, tureke gutuntumukana ibintu vy'ibipfu, ariko tuba abanyabwenge mu kugushitsa ko ibyo twagusezeraniye. Mwami Safira barapfuye kuko baguhenze bakakubesha, natwe niko ibyacu bipfa, niko abacu bapfa, niko umugisha wacu upfa. Mwami Anania na Safira nukuri byarabakomeranye, natwe mwami muri iki gihe cya Pasika udushoboze ntibidukomerane nkuko byabakomeranye, udushoboze gushitsa amasezerano, udushoboze kutatubesha, udushoboze kuba ku murongo nawe, udushoboze gufata oseri ibintu byawe, udushoboze mwami kwitondera amabwirizwa yawe n'ivyagezwe vyawe n'ivyo tukwemerera muri ngambizi canke ziriya, mu buryo ubu canke buriya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagushimiye kuko ijiji, turagushimiye kubohoye, turagushimiye kugize neza, turagushimiye kutwigishije, turagushimiye kutubohoye, turagushimiye kutubohoye, turagushimiye ko kuva uyu munsi tuzazosubira kwanjanjwa kuvyo tugusezeraniye. Mwami Imana yacu dukunda, urakoze rero, turabigushimiye byose, tugukomera amashi mu izina rya Yesu. Tumushimiye twese uti amen. Ubuntu n'amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo bijanye nawe mu izina rya Yesu, ubwiza bw'Imana, igikundiro c'Imana, kugirirwa neza n'Imana biri umwambaro twambara imisi yose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umunsi mukuru w'Imana mwiza cyane, wakira umugisha iyindwi yose, wakire guhura n'umuntu mwiza iyindwi yose, uzohura ni telefone nziza iyindwi yose,